ati navutse ndi imfubyi nkura mfise ivyifuzo vyinshi mu gihe umuryango wanje wari uhajije vyinshi nize amashuri arananira ngira aho nshika intege kuko nize imyaka 6 mu mwaka w'ishure wa 6 primaire ariko ivyo byose ntivyatumye ntagira inzozi zo kugira kure kuva kure ntivyambujije gushika kure uyu munsi ndi mu nyisho ubuzima nagwaniye burya tuvuka tunyegejwe ariko buri muntu wese asabwa kugwana agakora ibishoboka byose winyeguruye aje habona ivyo nanje nivyo nakoze ubu benshi bipfuza kubaho nkanje ariko birengagira inzira zitoroshe z'ubuzima naciyemo ibanga ry'abatunzi documentary kuri Agaciro Media mushikirizwa na Omid Shanjuma. Yaratanguye agira ati nitwa Jean Marie Nivyayo mvuka muri commune Busigi ntara ya Ngozi navutse nisanga data yarapfuye kuko yitavye Imana nkiri mu nda ya mama ico gihe yaciye acugwa na mutoya wa data nta buzima bwiza nigeze ngira ariko ivyo nyene nivyo vyampaye ishaka ryo kurondera amafaranga cyane kuko kuva nkiri munsi y'imyaka 10 natanguye kuyarondera no kugira utwo ndandaza nadubuye inshuro zitandatu zose mu mwaka wa 6 primaire kandi ivyo byose nabigira nibigirankana kugira ngo sinje mu mwaka w'indwi muri lycée ngo bikunde ngo menirondera amafaranga. Yego na jewe sinavutse mfise abavyeyi bose navutse mfise mama gusa papa yapfuye nkiri mu nda ya mama yaramaze kuvyara umwana umwe umva yarakiri muto papa caritaba Imana je nkiri mu nda ya mama yego mama wanje sova ngo yagiye kubaka hanze yaciye acugwa na mutoyi wa papa umwe abakera bagira byo gucubura aciye amagara mutoyi wa papa ari nka tata wacu wa mucura yarakiri mu muryango ama nawe bavyarana abana batatu umva twese hamwe tukaba turi abana batanu kandi dukundana. Okay. Jamali mu nyuma wavuye utangura ku inyuma yuko utanguye kwiga sinzi ko ubuzima ico gihe bwari bworoshe sinzi ko bwari bumeze woduhe igicapo cyo kuntu ubuzima bwari bumeze ukiri mutoya. Nkiri mutoya ubuzima nkikura nitangura gukura jewe naja kwishuri nk'abandi bana mama izo histoire zose yarazinyegeje ngene navutse mu nyuma nkahura n'abantu bambwira ati papa wawe yaratwigishije kumera umwana nkiri ngaho nagomba mpanure n'abandi bavyeyi umwana atanguye gukura urashaka umubwire kahise kibe kose kubera jewe nakuranye umutima mubi maze gukura bazi uri ruguru ukabona abana benshi base bitwa ngo baratunze ruguru ni nkuko kwibujumbura bagenda ku ishuri n'imodoka bakabadepoza n'imodoka natwe ruguru abana babadepoza n'ikinga umwana yitwa afise umuvyeyi atunze yamutwara n'ikinga rero nkabona abo bana batwara n'ikinga nkaca nibuka ko bavuga ko papa yari afise ikinga ni radio nkumva papa yari umuboss rero nkaza numva birambabaje kubona papa atagihari kandi bazarantwara kwikinga ico gihe ntangura kumva merewe nabi kubera mutoyi wa papa ntiyashoboye kumufata nkuko papa yari byo kumufata abantu rero babibwiye ati papa wawe yari umwigisha yari ameze gutya yaranyigishije bambwira amakuru yiwe ntangura kugira umutima mubi jewe no kubwira ico gihe ntangura kumva merewe nabi kubera mutoyi wa papa ntiyashoboye kumufata nkuko papa yari byo kumufata abantu rero babibwiye ati papa wawe yari umwigisha yari ameze gutya yaranyigishije bambwira amakuru yiwe ntangura kugira umutima mubi jewe no kubwira nti kumbe iyo nza gukurira ruguru aguma ruguru na mbameze nabi nteka Imana itangira iyo buntu no kubwira yuko sizieme je nayize sifo inshuro zitandatu wize sizieme yego urumva jewe ababizi ingozi twakura turi kuri frontiere kwanza Ngozi Kayanza iri kuri frontiere y'u Rwanda nk'iyo commune yacu ya Busiga ni hafi yo mu Rwanda twagira fraude jewe na fraude amazutu
zijya mu modoka zikora mu barabara amamashini abanyarwanda bakaca baza bakayangurira abafise inkoko izi bita za mutoyi nyinshi zitamagi nkayashora kuri abo bazungu bakora mu barabara hamana amafaranga kiriya gihe c'amakawa gushora amakawa nkaja kurangura ibyeri donc amahera nkayabona rero naja kwishure kubera mama yari yarize yari umufonctionnaire wo muri leta yakora muri kwizone muri commune donc ari akora muri leta civile akaba ariwe asurikira kwiga kandi umwana wa ruguru nico kimwe no ngaha ibujumbura wavukiye ku bavyeyi bitwa karwa intellectuel barumva isoni kubona umwana wabo atashoboye kwiga nanje rero nibwo buzima nakuriyemo mama gashaka ko niga mugabo nanje nkashaka kugira affaire kudandaza no gukora utuntu tuzana amafaranga jewe sinashaka kuguma kwishura umwanya munini nabona ishuri riko yantesha umwanya nashaka kwiga gusa kugira amenye gusoma no kwandika niki ariko kwishuri naritegereza kwanza jewe icambere sinashaka kuja muri internet kera utoye concours wacuja muri internet kubera kutabishaka kubera naritegereza ngiye muri internet haruri imyaka bazoba bangiye kumfunga jewe urumva nariga muri primaire nariga nkora utwo tudiri tundi utwo twafere tundi tugasohoka twataha twize avant midi twataha saa 6 mega saa 7 umva après midi wacu ukora ibindi nivyo bita double vacation sinzi ko bigihaba canke mu gitondo ukikorera ibindi ukaja kwishure saa 6 saa 8 urumva nari umwanya wo gukora mugabo nkabona abantu batoye concours yego twarabikunda kubera baca bambara ibirato ico gihe twe twavyambara kwa Mungu gusa tugiye gusenga uvuyeyo ukacubikura kugira ntibihere cyari tukavyambara tugiye muri bya by'iminsi mikuru byapyonye n'ibiki niyo kazi yo kwambara ibirato nubwo twaba turi abana b'abasirimu waragira complexe kwambara ibirato mu bandi burya mu buzima twese ico tuviza ico dutumbereye n'amafaranga nagafaranga aho bose biga ngo genda bige ibiki nagafaranga donc hajya bavuga ati ukigenda wige ejo uzoba ministre mwana ejo uzoba iki niko babona ministre acaronka agafaranga yaba ministre atagafaranga afise tukabona agendera kwikinga nta muvyeyi yovuga ngo genda wige ngo nawe ejo uzobe ministre uzobe naga okay cyose n'agafaranga kwera namwe inkundu tuntu tubukorikori nayo matracteur nazitwara narakora utuntu jewe namye nkateranya radio muhira atarazi hari nkakura insinga kwa sokuru bazi nzu za ruguru kusaga zisa n'izegeranye hacamo gusa nk'izimwe afatanye insinga irazi ivuze kwa sokuru nkaca nari naresta ya matsinga ca hanze biki na ni bafre muzi wacu iri kiravuga kwa sokuru ni wacu tukayumva uvuga n'ubushakashatsi je nakora nigirira amatara ibintu bijanye n'amatara kwestara amatara utuntu twishi n'amaradiyo naravyikorera rero nzarumva ashiriye ahantu ushaka ni bimwe nama mpanura abavyeyi ifo kwigisha umwana ikintu ashaka umushigikire muco yumva we washaka kubera bazokwiga abikunze abantu benshi bazwi ko bagize kure nta numwe yabitiwe no kugira amafaranga menshi ahubwo byose bitangurira muri imagination no kwigira icizere kirenze nubwo hari abashobora kugufata nk'umusazi ni nako igitabo Réfléchissez et devenez riche cya Napoleon Hill kibivuga mbega Jean Marie Nivyayo ibi yabigeze ko izo nzozi zatanguye ryari muri we yarabifatiye kuki burya rero ni bimwe abasenga bavuga ati uzokame wiyaturira ibyiza rero umunsi umwe natanguye kuvyiga umva muhira hariho akabare nava ku ishure je umwanya wanje nawe upanga kandi neza nava ku ishure nkaca noga nkaca mfungura nkaca ngenda hariho garage iyo umuntu nyene yize ku ishuri wacu bahaye bourse yo muri Japan bamita Japan nkaca ngenda gukorayo kugira mbandanye ubumenyi n'ubumenyi kubera nabonye ko ivyo ku ishuri bidahagije rero ku mugoroba naho nkaca noga nkaca nja guserva mu kabari muhira hari akabari bara abafonctionnaire mugabo kugira badufashe bakaca bagira akabare tukaca duservamo rero umunsi umwe umuntu arambaza ati none kuwe ko wiga ushaka kuzobiki kandi yari mu journaliste nkuko kwiwawe yitwa Omega Jeffrey yo kubayo yakora kuri RTN yanwera muhira arambaza ati ushaka kuzobiki cyane mubwira ko chef de garage guhera ico gihe
mukabare bakeneye kumpamagara bampamagara chef de garage ico gihe birakurikirana bakazavuga de garage chef de garage ariko je nabivuze gutyo sinabone iyo bizoca rero je nabanje ndakora hasi nkiheza ntangura gukora nakoreye 2025 bashaka nkora ziya mashini zirima ibiki ndakora ndabandanya mu ONG ndabana mu taximen bashaka aho hose ndiko ndarondera kuzokwigira igaraje yanje bashaka nkiyeza amashuri vision yanje rero kwigira igaraje umva bwa chef de garage nzotima ndabushikiye hatangura nkakora haho buke nkora ibiraka yakora mu ONG nguru tuntu duke uduspana mu nyuma ndonka akazi muri Nations Unies iyo bitabonibe iyo rero navuga nti je nkoze amezi 3 gusa kubera batanga contract y'amezi 3 naho nzoca sezera akazi kubera ari ikintu naviza ico bita bomboni jewe naviza kugira garage ikwije ico bituma nabandi babwira umuntu wese afise vision ikintu no kubwira iyo uzi ico ushaka ugenda uko ushaka je ngeze muri Onibe abandi wasanga baca bahindura inyambaro abantu inzoga je nta nzoga nanwa ico gihe na akaca bahindura akabare agashaka kwereka abantu wambonye ico cishe n'abajene bubu n'abantu bakuze arotamwe ku Franga na kirya kimotorora baduha bya bimotorora ugendana baca bagenda navyo mu kabare kugira bemeze abantu je narakinyegeza atari mu mwanya w'akazi nabanzi ico ndondera nimwe nikakanu nababwira iyo uzi ico ushaka ugenda uko ushaka banaka ni bavuga none wewe kutambara nk'abandi utagira ibi wowe ico ushaka ndutegereza kugenda nkabo jewe na nifise vision navuga aya mahera yo muri Onibe ubu ahenda tomboye ikugura ya equipment yarananiye ya utiyaje yananiye kugura sukuvuga ngo cakirato yego umuntu arashobora kubona changement mugabo bapana ya cyane kucu urisiri mu kazi cyane weje kiguraje shinga kifise nico ituma utashobora kugenda nk'abandi kubera gusa kwikura mu kazi navyo mbwira n'abantu noshitura nk'abantu umenga biragoye benshi ndazi hari abantu babaye agomba guca akagozi mu bikanga nanje ivyo bintu nabibayemo urabona ko nari haya amezi 3 mugo narageze mu mezi nguma shaka kugenda bikanga nkumva kwikura mu kazi wapi rero niho naca ngenda ndagenda rero ndakora full time nikorera garage ndakodesha ibi rero no kubwira aho ubona no bangeze jewe natanguje amahera nari nkuye muri Onibe yari 500,000 500,000 ndaraba ndagenda ndakodesha ahantu kuri station nahise tuspana n'utwo tutiyaje candangura bijya by'amavuta bya vidanje ndafata hajya bogereza imodoka ndagura tujya tuntu tuba dukenewe amarobine hasubiramwo ntagura kwikorera ndumwe mu nyuma urumva nkakora mekanike nizo service zo kuri station muratumva hanyuma uko biduga nzanye umukozi umwe ico gihe ariko wewe watanguri wenyene natanguri jenyene n'umuntu bon hawozi imiduga byose naca nzana abandi bozi imiduga kubera nafashe naho bogereza imiduga abo twakura namwe suba nivyo bakoze buke jewe nari umukora ifaranga nayize mekanike electricité gusudira gushika uno munsi uvuye aho wahereye watangiye iyo garage uri wenyene uyu munsi Jean Marie ushaka kuba ufite abakozi bangana iki bakora muri garage wawe mbo uno munsi fise abakozi 200 barenga ndavye kuri liste de pay niho nshobora kuvuga leta rero ndazi ko barenga 200 ko nubundi hari byaduciye mu bari bageze ku 30 n'abandi hari crise iracamwo abafise ubunararibonye bwo kuvyaza amafaranga yandi abo dukunze kwita abagwiza tunga canga abatunzi bavuga ko naho umutunzi yoba afise business yinjiza amamiliyoni menshi gute mu gihe gito mu gihe yinjiza amafaranga menshi akoresheje ava ahantu hamwe gusa ngo bari hafi yo kuba umukene nubwo yoba atunze mbega Jean Marie yabigenje gute nihe nama yogira bikorera ivyabo ntuzokame uhanga amaso ikintu kimwe gusa rondera kandi ukantu kiruhande uvuga uti hamwe iki kintu nihaze ikintu kika muri business abantu barabiza bakora business iraduga ikazoshika igihe igakoroka hari ikoroka buke n'ikoroka rimwe na rimwe rero uraheze ukaraba ati igihe yokoroka eske ndafise refuge ubuhungiro rero naciye ndondera nk'ubuhungiro kandi urumva nanje batanguye gusa
gusaza no mu mutwe stress ziba zitanguye kuba nyinshi simba nkikora kumwe kwa kera naciye ndondera ahantu handi hama pièce de rechange ndekrasa imiduga z'indagi jewe ingene namagira innovation binavyo nobwira n'abantu apana kunikanira mu bintu bimwe abantu benshi baradandaza imiduga bamba ama pièce ugasanga baguma muri Toyota canke imodoka z'abajapon je naciye ndaba imodoka kandi ngaha ziriho mugabo ugasanga nta benshi badandaza n'abadandaza ni VIP cyane za Sojeni amabenzi imodoka z'abadagi na Ordis na chinja muri ivyo nta bantu benshi bavyirukiramo je ncanja mu mabenzi ama BMW zimodoka zonke z'abanyaburayi z'abadagi BMW Audi Volkswagen nja muri ivyo ko na jewe nikundira amabenzi ntangura kuza abuzana niye zabaye accident ndazigura nkafata zimwe ziri accident cyangura ahantu imana yarafashije ngura ahantu industriel ndabipanga zatangiye kuba nyinshi ku igaraje nkavuga ku igaraje si benshi babimenye eske no shira ahantu hazwi n'umuntu avuga ati nkeneye pièce y'umudagi ndayisanga ha nkeneye ya benzi ndayisanga caniro ngura aho hantu ndabishiraho akaba ariho nzanda dekarasiza nkajya Dubai nkazana yandi ma pièce nkashiramo n'amashasha nuko rero naho hahantu atangura naho gutera imbere dore ni magaze y'ama pièce de rechange imodoka z'iburayi igihe kigena ivyo gishaka ibihe byoroshe n'ibitoroshe muri business byose bihura bibisikanya bibiri yiti ibigeragezo nizo ndya z'umukristo ku ba entrepreneur challenges nizo ndya zabo ibihe bitoroshe nka 2015 mu Burundi 2020 mu bihe bya COVID-19 inyuma yuko Jean Marie ahombye akabura abakiriya mbega yaciye jaye mbega yarahivye akazi ico gihe nari namanitse amaboko ikintu no babwira na jewe naragiye ndazunguruka East Africa Rwanda Uganda Kenya nja kuraba nanje aho noja gukorera rero ikintu cyava kintwenza naba niyumvira nkashimira Imana umunsi umwe nigeze kugenda muri Kenya no mu Buganda baranyereka abantu b'abanyarwanda dukorana barambwira ati we kuzi ibintu bya electronique je namaze kumenya kushika muri ubu rwego rwo gukoresha scanner nkora izi modoka zigezweho ama electronique arambwira ati we kubizi ni sawa ingo wewe nawe ufate ngaha uzohora uzukore donc gutangura bwa buzima nka bumwe bwa kera okay ndasubira ndunguruza nja muri Kenya ninjira mu garage imwe je niyo ngiye mu bindi bihugu ndagenda mu magaraje na Israel naragiye nkatembera mu garage ciye ku garage naragenda nkabanza nkaganira n'abamekanisiye kugira ndabe ingene bakora shika muri Kenya ndaja mu garage sanga bariko bakoresha imashini nkiyo nakoresha iyo scanner ndababwira mu nka bafasha barabona ingenda imanipira bo uratse ibintu urabimenyereye ambira uva he mu Burundi ko hari ingwano barabibona ku marezo sosio ntiwo kwigumira ngaha tukaguha akazi mugabo nkitegeza jewe urumva bari kuza bakasubira kumpa akazi bakankoresha nande nkakubitiza umutima ko nkoresha ngiye naje gukorera abandi candagaruka rero mbayo mfashe decision yo kugaruka ngaha nkatimbira mu bandi nkarindira mu bandi nkakorera igihugu cacu nkasaba Imana ikandinda nkikorera umuryango nkakorera n'abantu bakaguma bahembwa uriye kubata nkaba nk'imfuvye abakozi banje ndaza ndagira umutima urinda wo gusubira gukora abakera bati ushaka kwiciza kiramba agirira neza abana niki cyahaye motivation idasanzwe Jean Marie yo kuzaratora abana mwibarabara akabigisha ubuzima akabigisha no kwikorera ibyabo umunsi umwe naritegereje iyo napfuye kure nitegeza jewe nta muntu nzangaya iyo ndakubonye je nza ntangara n'abantu nimba umuntu uretse kumuha icumuha ugarika kumubwira nabi nza ntangara nk'abantu akabona nk'umwana ariko aramusaba akamuvuma genda wowe urareka kumuha umugabo ureke kumubwira nabi kubera aba bana ni byinshi bibatuma hariho ubugaba hariho n'abandi babuze uko bagira kubera mu miryango rero abo bana natanguye kuza ndabitorera ngiye kunywa ahantu icyayi nimba ari muri VIP turajana kubera nanje ndabizi iyo Imana yankuye akantu usubiye inyuma akantu no kubwira abantu benshi turasenga
dushimira Imana, Mana warakoze, Mana warakoze. Ariko uzurabe iyo umuntu yakugiriye neza, uribuka n'umunsi mukamubwira ukamushira n'agafana ati warakoze kuko wankoreye, nawe yoba yaraguhaye ikamyo y'amafana, ibyo yakugiriye naho byo biguze ikamyo yuzuye amafana, basi urafata n'umunsi mukamubwira ati akira akagafana ndaguhaye ko kurokonesa ukiza wangiriye. Rero niba tubigira gutyo, kubera ko Imana tutoyigira gutyo, Imana dusenga ntitubona, abo tubona ni babandi. Na Yesu yarabivuze ati ico cyose mwagiriye umwe muri abo bato bato bari hanyuma y'abandi nije mwakigiriye. Nanje rero nama mbona ari yo occasion yo kubwira Imana ati ngo twicarane. Nimba njanye muri restaurant ya VIP nanje mvuga nti ndatomboye reka ndabe ku Imana itobiri hafi twicarane kubera niyo yampaye droit d'entrée. Okay. Naho rero haba abana navuze nti reka ndabiyegereje natangwe ndabajana gutyo. Urumva umunsi umwe umuntu umwe yambwiye ati bubaha amahera agaze kwigurira ibijumba. Ndavuga ni none nimba abana baba boss mu mutoyi hariho bwa creme glace muri afite. Nimba abana baba boss bafite tujya tu. Bo ntibakeneye ku ice cream. Ice cream. Nabo abo ntibayikeneye. Kuba ucuhita munone ko bazana ngaha muri garage. Hoho guti ubu ufise vision yihe kuri bo. Rero niho navuga ati no umuntu wa mushinwa yavuga ati kumwe hakugu mu hifi yigishe kuyirobera. Nanje nivyo nabonye aba bana reka ndabiyegereza ndabigishe kuroba ntangure kubazana reka ndabigisha umwuga. Kandi abana bene bajya baba ni bimwe bavuga ngo igiti kigororwa kikirigiti, urashobora kubagorora naho bamwe baba barabaye barananiranye. Hari abananiye mugabo bankundiye naciye mfata no kugira n'ubwenge bw'Imana nariyumvira ikintu ndavuga nti okay reka bamwe ndabagurira inkwavu abandi nkabagurira inkoko, niba bashaka kuraza kubibona ngaho inyuma abandi ndabagurira imbata. Rero ndavuga baronke ikibafata kubera nk'umwana mutoyi hariho abari mu myaka nka 10, 11, 12 bene abo baragoye kubereka ikintu ko mekanike hari ico izobafasha, mwereke kwanza kiboneka ikimufatira. Umba narazanye n'umwarimu sinzi ko wasanze ariko arabigisha abigisha gusoma no kwandika, bamwe bagarukiye mu gatatu gasanga bamaze igihe kinini batiga kwitegeza kubasubira kuza ku ishuri. Ngo nk'ubu hari ufite imyaka 15 yambwiye gusubira ku ishuri, ndiko ndaraba ko ejo yosubirayo. Ariko abo baba bamaze urumvura babaze ico bifuza, kandi hariho bamwe biba byararenganye canza n'ubigisha. Ubu arabigisha n'igifaransa n'icongereza, akabigisha computer ingene barondera ibintu iki gusoma no kwandika batazi gusoma no kwandika. Abo nyine watoye mu barabara. Urumva uhera hasi. Abo twayaze bakuzi neza bavuze bati ntidutahuri ukuntu ujya mugabo Jean Marameze kuko arafata umwanya akagemurira abanyabitaro akagura ibi nibi atugasanga ariko nabikora inshuro nyinshi. Mugabo ntaro na hamwe ipibriya Jean makubera iki. Bo ko mari ubimbajije sawa atari ngende kutizikuramo. Urumva ico kintu jewe ndose akazi muri Onibe nayicaye nditegereza nayinjyamye muri rya ntebe yo muri saro. Hari intebe abantu bose bakunda kuryamamo nk'abagabo banyene izo nibo banakunda kuryamamo ndende wicara ryamye muri aba televiziyo. Hadi iyo ijyamye rya ntebe uranamedita cyane sinzi ko umaze kubibona. Rero je nabana na mushiki wanje ntangura kumedita nimvira ivy'Imana yankoreye guhera ingene navutse iyo navuye ubuzina genda ronka aho Imana ishikanye muri Onibe ahantu abantu bose bagwanira muri Nations Unies. Jewe nanzi igifaransa, igiswahili, icongereza, kirundi. Toye n'abanyamahanga baratangara kubona ashobora kuvuga indimi zine. Harike bamwe umuzungu avuga igifaransa tukavuga nawe icongereza tukavuga nuko ndakivuga kose. Bariya ntibakeneye ibintu birebire. Bagatangara kwanza twe twarabona ko tubarusha ubwenge bo babaza ururimi rumwe. Ibyo byose ntangura kubona ikiganza ciza Imana yangiriye bakanyikundira. Ndabona iyo yankuye guhera hasi nkaduga nkisanga wana ndavuga nikakana nakubwira kugira umuntu yakubwira neza uramubwira merci. Ndavuga none nanje ko Imana iguma umenganije yitaho ku munsi nanje ifoko ndaba ikintu nokora ku munsi.
naho rangira abijya by'ibigira 10 bavuka mugabo hakagera igihe ugasanga ayo mahero yakeneye canke wagize rotare ibiki nibiki nkavuga no ivyo ntibikwiye je ni ku munsi deje hari amahera y'ibiraka hari nayo kumwisha narahano akunda kwandika amahera ndongo mugo birateba biragera igihe ntagishobora kubigira ndavuga Imana inkorera ku munsi ubu nanje ngoma ndabe ikintu nkora ku munsi niho iyo vision yatanguriye mbwira mushiki wanje yitwa Rebecca uzohore ubwira ugenda ku bitaro nawe ne yarakora yari umwigisha utashe uzogende ku bitaro rwakarede niwe yari hafi yacu twaba mu Ngagara de ya Chini benshi baranzi mu Ngagara naho kirekire niho navuga nti uzohora ugenda kuri wakarede uraba umuntu atagira ikimugemurira umwe hanyuma ucugenda umwereka umukozi je muzohora mubwira gusa amahera nongera ko kuri raso aragenda amwereka ntabyiba sino byibagira twahereye ku mukobwa bazanye agwaye anemi no kubura amaraso turamukagurira ari bamukumenga muri lisebuke tangura kumwitaho amahera akaduga y'ibiraka y'iki Rebeka urongera ku wundi akongera ku wundi ngeze umenga nko kuri batanu akorera akazi kaba karahagaze jewe sinamanitse amaboko hanyuma nca ndavuga no jewe ya mahera y'ibiraka ubu ntayo singeneye mu boss nimba nzoronka kandi kazi canke ngakora ivyo bindi sawa ubu ngiye kwikorera bya bindi bya mekanike gusa ayo nta mahera kubera minimum naronka nka 5000 ku munsi y'ibiraka ubu riyo 5000 nzohora ngaburira abantu je bijya bya deni bikenze byose narifise n'umukozi Imana muhezagire nari namuguriye ikinga aho twari tumaze kwimukira mu nzu yacu mu Carama yarabijana ku ikinga abapolisi batabamumenyera yibaza ngo bagemuriye ngo bajye bagumutsi bakamusopa bakavuga njenge muri abantu bagwaye bakabira baramuherekeza barabibona yari yasigaye arengana hose atangorane twarabonye ikiganza c'Imana ico gihe mu imamba kumutanga naho ne nkaza ndabikora hama fata umugambi wo kubitekera ku kazi ndangaje umukozi atekera abakozi no gutekera abo ku bitaro nafise imodoka ibijana igihe ca corona gushika igihe ca corona nayingeze ku bantu 80 tukimurira ku munsi twarateka twari dufise ubusorori twashiramwo mu busorori n'imodoka ibijana umuntu wese urumva nanifise nk'abantu dukorana n'umukozi wanje yaragenda tukagira iperereza je nahaca kwa gatanu misansi nkora ivyo bikorwa mba nibereyemo naragenda nkahaca nkaraba naje nk'idocumenta nkaraba abaza abantu batagira ikibagemurira noneho haba ari umuntu n'Imana yantumbereje ahantu heza muri shirije gushika n'uno munsi niho nkorera abantu usanga ashobora kumara umwaka n'imyaka ingahe hari uheruka gupfa yaramaze nkeka kuva nk'ibitangura urumva 2007 nibagiye kubikubwira bitanguye 2007 cyo narose akazi muri Onib gushika n'uno munsi ndacabikora uwo muntu n'ubu twari tukimugemurira umvuga umuntu yakubiswe n'ababandi bamuvuna umugongo bafise budget iteza gukora hariya ariko tugeze ngaho noshimira ubushikiranganje bwo gufatana mu nda iraza ko bakwita nibwo bikora muri imisi barandemuruye muri imisi baratanga umuceri baratanze amatona ngahe y'umuceri n'ibiharage hariho n'abakristo habo mu kinama bakaza bonyere bakiyoruganiza bakaza bagatekera bakabatekera na byose n'inkwi bakabatekera byose bakanci umunsi umwe bakandemurura jewe gusurumba nk'ubu bushikiranganje bwatanze ivyo bintu urumva nguma ndi hafi ni je urumva ncambandanya ivyo by'amavuta inkwi umva ndagenda nkapakira nk'inkwi zimara nk'indwi ukwezi ibintu bikenewe byose umva bashobora kuzana nk'umuceri n'ibiharage uwo guha umuceri n'ibiharage atagira yo kubitekesha nawe byo kugora umva ivyo bindi bisigaye menya yuko mu ncamake akora akazi ko ku munsi kiwanje kujya uri umuntu uri umukuru wa famille ntumva muhira udakanze raso uzogerageze kuba wa mbere mu gukora neza kuri iyi si ariko ntuzohore wibaza ko ari we wa mbere mu gukora neza rero ari gihe umuntu akora nk'ibintu neza akibaza ko ari wa mbere akaca hamagara amakamera nkuko kwiwa bavuze ati sibeshi bari babizi navyo nkunda ari umuntu abimbajije ni vyiza kubipubliya kubera ari nk'umuntu nk'ubu no banteye intege
ayo n'abantu twaza tubiganira ugavuga ebana nanje ngomba kugucishamo akandukira nkore ukakunukira 100000 urumva ariko sinkunda kubipublier abo bantu je ndatuma arige ico gihe baba bazi n'abakozi banje gose nkambara n'igihe ntagiyeyo canke nkahaca gusa nkirabisha gusa rero nk'umuntu nyene mu bagwaye acavuga yemwe uburyo ubu niwe numwe atugaburira n'uyo urumva bakatangara igihe wumva nka Vendredi je nca niyambarira ubutura burya no kubwira hariho no babwira ahantu hatatu umuntu akwiye gutemberera hariho ku bitaro ku maziko no mu mpimba abantu reje je Vendredi nimba sinkora nta kazi nkora kubera ko ufatira muri ivyo bibanza ko ari byo vyiza byo gutemberera ivyo bibanza biratwigisha we nko mu gwego ugezemwo ukwe nawe kwambara nk'abaje batamenye n'amakoti ibiki ariya buri ikintu nokubwira hariho igihe bavuga ngo kwishima babitagura kutariko kwishima wowe nyene je kwishima niko kuntu mabijya bintu urumva mu mutima wawe urazi ico Imana yakugize none nkuwe ni wangaya ngo nambaye hari abantu ugiye gukamera nkubu yacasha kwikoti ni karuvati none wewe nitwahura ukangaya dufate nkubu turahuye hari gemba niyambariye ikabutura n'iki kanabiri hari numva ntashaka n'imodoka hari igihe numva ntashaka umunsi mba numva nshaka kwizungukira amaguru nkaraba iki Vendredi mba ndigukoropa kuri eglise iki avyo byose hari abantu we ntutuma umukozi oya kubera narabonye kuri eglise abantu benshi baje gukoropa ni babandi batagira ico bakora babandi bato ndavuga Yesu ni iki turi ico atari Imana yatugize hari ico dufite atari ico yaduhaye naje nahora nkoropa nkiri muri babandi batoye ndavuga kubera iki ubuntu buza gukoropa ndaparikinga hajya bakatangara ibenzi iparise hajya bagasanga umuntu ariko arakoropa Jean aravuga ko bimwe mu bituma iterambere hano mu gihugu iwacu rigenda ku muvuduko muto cyane bitewe no guharuka rumara imyaka myinshi mu mashuri ataco ruzi gukora cinjiza amafaranga wo kumara kaminuza ku myaka irenga 35 atana kimwe mu jene yigeze akora cinjiza amafaranga ibyo ni bimwe mu bidindiza iterambere cyane ararengeje imyaka 18 uracamugaburira ntumurekuye ngo aje gukora bwabuzi bubayabaye we umugumije muri ya comfort nyene arabandanije arahejeje na university washaka agumye hahandi kubera ntiwamwigishije gukora hakiri kare urabona ico urumva ntangurira ku bavyeyi burya ifo commencement uvuze ku bana hari bo aho byarapfuye turabagaruka ko nabone rero abo bavyeyi batanguye bagashira muri comfort hari ikintu nokubwira ntaracibagira kubera no banacibagira ikintu nagiye kuraba abavyeyi bitwa ko borohewe babyara abana borohewe ariko abana bavutse ku bavyeyi borohewe bazobyara abana batorohewe umuvyeyi yorohewe ari mu buzima bworohewe abana borohewe ariko abana borohewe bazorema abana batorohewe ndayigusiguriye ico c'est-à-dire wa muvyeyi agerageza abashe muri comfort abana abagire donc bagume muri VIP bamererwe neza baje kwicurira amaguru ibintu byose ni sawa barabasasira ibiki aguma muri essence nkiyo nyene arakuze nibo babo amaze imyaka 30 nkuwodeja abayisha imbyaro zingahe aracari mu nzu wabo ntarigurira n'umukade wewe wa muvyeyi we ana ho bigarukira no kuri amashure menshi nakubwira abantu biga wewe warongoye ufise 35 ugiye gupassion ufise umwana wa 25 ari kuri charge yiwawe ivyo rero bya abantu batagiramwe ibiharuro abandi bo babakira inzoya boro ki wateza gupensiona abandi barasohotse muri buri mukuru na mutoyi barasohotse rero ukaje usanga wa mwana yamenyereye gutyo wewe umugumizije muri essence nawe uri kurasaza nawe ari karakura turabisanya nico gituma umwana wanje namufomye ifo ko saza nawe ari karaduga apana ko saza acicaye hasi hanyuma wewe ukaza gusaza wa mwana ari mu nzu urapensionye aracari mu nzu umva ni wamuteye rero wa mwana umva nawe atamenye kwironderera ubuzima wewe wa mwana w'imyaka 30 aringiye ko umuvyeyi yapfa atorana inzu bagabure mwese aronka utu ntiyamenyeye no kumultiplier se yarazi kumultiplier mugabo we ntazi kubigwiza
bya bisigi gusa ni ibyo kurya